Urwego rw'ubutungane bw'u Burundi uyu musi gwinjiye mu mateka adasanzwe. Ubu umunyororo akurikiranwa n'icaha yibereye mu Mpimba agiye kuza araburana ukuri kwamye atiriwe ararenguka imbere y'umucamanza en présentiel. Izi manza z'ivyaha zigiye kuza ziraburanishirizwa ku buhinga bwa none bwa virtuel. None iri terambere rigiye kuzana akahe karusho mu rwego rw'ubutungane. Hoba hari intambamyi zishobora kwitambika imbere yaryo? Karibu tubiyageko. Benshi babikengurutse. Ibutanyerera kuri sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza niho ivyo bikorwa byo kuburanisha biciye ku buhinga bwa none byatangurije icese. Ivyo bikorwa ubushikiranganje bw'ubutungane bwabishize mu ngiro inyuma y'igihe kirekire cari giheze vyiyumvirwa. Igisata ca ONU kijejwe iterambere PNUD nico kibishigikiye. Amasentare makuru yatanguye guca izo manza muri ubwo buryo na ya Karusi, Kayanza, Cankuzo na Cibitoke. Yose icahuriyeko nuko amabohero yayo atari hagufi. Abo banyororo bakurikiranweho ivyaha baburanishijwe uyu munsi babarizwa mu mabohero ya Gitega, Ngozi, Ruyigi na Mpimba. Umwe mu bacamanza bateje Ikarusi yatuyagiye vyinshi kuri iyi avancée technologique. Ngo ibikoresho biri mu ma projecteur n'ibijana navyo kugira zoom igende neza byari bimaze amezi biteguye muri iyo sentare. Hambavu y'ivyo ngo hari na groupe électrogène iguma hagufi mu gihe umuyaga nkuba wa rigidezo vyoshika ugahungabana. Uyu mucamanza yabwiye Iris News ko iri terambere rije hageze. Afatiye akaroro kuri sentare akukira ya Karusi ngo vyahora bishika abanyororo bakamara igihe kinini bataraburana kubera sentare yarinda kuja kubasanga iyo bari mu ibohero rya Gitega. Ivyasaba ibintu vyinshi nk'ibitoro, induhuro ku bacamanza, umushikiza manza ndetse n'umwanditsi. Akandi karusho kuri ubu buryo bushasha bwo kuburana ngo nuko n'imiryango igiye kuza irakurikiranira hafi imanza z'ababo batarinze guturira amatike no kwiyunguruza. Aha uyu mucamanza yatubwiye ko nko kugira ivyabona vyagiriza canke bikora ko icaha uwo acagirizwa itondiye umuntu apfungiwe cari kibazo. Ubu ngo bagiye kuza barashika ku masentare nkuko bisanzwe bigenda mu ntaye z'icese aho atawimirirwa kuja kumviriza urubanza mu gihe hari audience publique. Yamara hari utugorane ngo dushobora kubangamirira iterambere. Aha hadomwa gatoki internet idashemeye mu turere dutandukanye ndetse no kutametriza ubuhinga bw'ivyo vyuma. Ibi birumvikana cyane. No mu ntango z'umwaka w'ubutungane wabaye muri Nyakanga uyu mwaka, umukuru wa sentare ntayinyuzwa yaragaragaje ko urugwego rukiri inyuma mu bijanye n'ubuhinga bwa none, le monde digital. Gamariyeri ni y'ukuri yavuga ko gushika ubu imanza mu masentare atandukanye zandikishwa intoke n'ikaramu ibitabereye mu gihe ca none tugezemo. Aha abacamanza rero basaba ko muri ubu buryo bushasha bw'iburanishwa hotegekanywa umu informaticien aguma hafi kugira abibafashemo. Ico bikoze ni iterambere ryo gushima. Mu gihe umuce munini w'abanyororo bakekwaho ivyaha usanga upfunzwe utaraburanishwa, ubu buhinga ni kimwe mu bigiye kunyarutsa imanza. Ubu buhinga wewe ubwakiriye gute?